Turabaramukije bakunzi b'imboneshakure yacu Agaseke, nizere ko muguwe neza aho mutumbereye hose. Tubamenyesha ko tugiye kuza turabashikiriza ikiganiro Usubire kibaronderera abantu basomye ibitabo bitandukanye cyane, nawe ukaba warasomye igitabo urahawe ikaze muri Usubire. Tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe yasomye ibitabo bitandukanye cyane, urahawe ikaze mutumire. Murakoze cyane kunyakira. Nkabashimye ubutumire bwanyu bwo ku Gaseke BTV. Kuba ariko baratwumviriza mwaba mwitwa bande? Nkaba nitwa BAGAYUWIKUNZE Benjamin. Nanje niyi bitanga Berize akabirije ngomba ndabashikiriza kino kiganiro Usubire. Mbega mutumire muhire nk'abantu boba bariko baratwumviriza bovuga ko Benjamin ari inde? Benjamin ni umujene yavutse mu 1989. Nize amashuri yisumbuye kuri lycée Don Bosco y'Ingozi. Mbandaniriza muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'icongereza n'amayagwa y'icongereza, langue et littérature anglaise. Nkaba mfise diplôme de licence. Naragize imyimenyerezo y'akazi myinshi, ama stage professionnel muri ambassade y'Abanyamerika aho namaze y'umwaka wose nkorera mu bintu vy'ibitabo mu gisata citwa Public Affairs Office, novuga ni igisata kijanye n'imigenderanire n'abantu bo hanze, mu gasata gato kitwa American Center aho hariyo bibliothèque. Twarategura ama programme menshi, gusomesha ibitabo, ivyo twita ama round table discussion, no kuvuga kuzana agasije tukaganira n'abandi bajene. Twarategura n'ibiganiro bijanye na entrepreneuria ku bandi bajene bavuye hanze, tukabaronderera abantu babizi bakaza kubafasha. Aho namaze y'umwaka narakoze kandi stage muri Smart Burundi aho namaze y'umwaka wose. Ndakora stage kandi muri Ecobank Burundi aho se namaze y'umwaka, aho se nagenda ndaronka ubumenyi bukwiriye. Naragiye muri formation ya YALI, Young African Leadership Initiative. Ni inyigisho zitegurwa niyo initiative iri soutenue par les États-Unis. Namaze yo ukwezi kose aho badufashije mu bisata bitandukanye. Byari bisata bitatu: business and entrepreneurship, no kuvuga gukora business no kwihangira imirimo, hariyo civic leadership, ukuntu ama société civile bayateza imbere, hakabamo na public management, ukuntu intwaro yofasha. Ivyo byose bigafasha twebwe abajene kugira ze dufashe igihugu gutera imbere dufatiye kwizo secteur zitatu. Ubu naho nkaba ndi umwigisha, nigisha icongereza, narigishije ahantu henshi, ariko ubu nigisha icongereza ku ishuri ry'akarorero ryo twita École de référence et efficace rya Future Hope School Makamba. Ni ishuri rya gishiramo gitwa Jeunesse pour Christ au Burundi. Murakoze. Urakoze cyane Benjamin, ngerageje kumviriza ndumva waciye henshi, wize henshi. Nizere yuko watuteguriye ibintu byinshi mu kiganiro cyacu Usubire. Nko mu kiganiro cyacu Agaseke watuzaniye ko baraka. Murakoze gose. Mu kiganiro Agaseke cha Agaseke BTV nabazaniye igitabo nasomye, kuko nasomye ibitabo byinshi, ariko nasomye igitabo kiryoshe gose cyitwa The 7 Habits of Highly Effective People. Novani imigenzo indwi y'abantu bakomeye bari efficace mu byo bakora. Cyanditswe na Stephen Richards Covey, akaba ari umwanditsi w'umunyamerika. None uwo mwanditsi w'igitabo Richard Covey ninde? Stephen Richards Covey ni umwanditsi w'umunyamerika, akaba n'umwigisha, akaba n'umu businessman. Yarakora business, yavutse mu 1931 apfa mu 2012. Stephen Richards Covey yanditse ibitabo byinshi gose, harimo The 7 Habits of Highly Effective People. Yaranditse The 8th Habit, arandika
7 habits of highly effective families, arandika principle centered leadership, arandika first things first. Muga icamenyekanye gose nico 7 habits of highly effective people. Igihe yapfuye yigisha kuri university y'Utah muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yigisha muri school of business. Murakoze. Ndumva yuko yanditse ibitabo byinshi cyane, none wo ducira ku mayange ibiri mu ico gitabo wateguye kudusangiza uyu munsi. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze, the 7 habits of highly effective people ni ingeso indwi ziranga abantu bari efficace. Abantu bakora ibintu bikomeye bituma abantu biteza imbere. Izo ngeso indwi rero, ariko imbere yuko nshika ku ngeso indwi, ngira mbanze nababwire ikintu yise see do get cycle. Ni ikintu kidufasha gutahura igituma yanditse ico gitabo. See do get cycle, nuvuga bavuga yuko ivyo ukora amaresulta uronka bivana n'ivyo wakoze, sivyo? Kandi ivyo wakoze navyo bivana n'ivyo ubona. Ivyo rero tubona nivyo twita paradigms. Paradigme ni ibintu tubona biri aux alentours yacu, gusa tukavyenterpreta bivanye n'ukuntu twe tumeze.